Retour à la Bible. garuka kuri bibiliya. C'est ce qui réjouit le Sauveur. Nibyo binezereza umukiza. Jésus appelle les siens Yesu ahamagara abiwe à sa voix aujourd'hui. kurikira inzira yiwe uyu munsi. Souvent nos pères, lorsqu'ils habitaient Babylone, Kenshi ba data igihe baba i Babuloni bipfuje bikomeye, nous atteignons ariko ubu dushikira Siyoni, le trône d'unité. intebe y'icubahiro y'ubumwe. Retour à la Bible, Garuka kuri bibiliya, à la lumière de la parole, ku muco w'ijambo, que ce soit notre mot d'ordre à jamais. ribe ariryo Saint jambo pour le Seigneur. rigezweho turabera b'umwami ibihe byose. Retour à la Bible, Kugaruka kuri bibiliya, là où toute séparation cesse. aho gutandukana kose guhagarara. Fuyant de Babylone vers Sion, Duhunga Babuloni tuja i Siyoni, quelle course! o mbega urugendo ruhezagiwe. Oh, comme nous cherchions depuis longtemps, Ese ukuntu twarondeye kuva kera comme nous désirions la lumière. igihe twipfuza umuco. Maintenant, au temps du soir, Ubu rero mu gihe c'umugoroba nous l'avons trouvé. twarawuronse Parole. nk'uko ijambo ribisezeranya. Retour à la Bible, Kugaruka kuri bibiliya, à la lumière de la parole, ku muco w'ijambo, que ce soit notre mot d'ordre, ribe ariryo jambo ryacu rigezweho ibihe byose, saint pour le Seigneur. twerejwe umwami ibihe byose. Retour à la Bible, Kugaruka kuri bibiliya, répondant à l'appel du Seigneur, twishura umuhamagaro w'umwami, vers les paroles du Sauveur, tuja ku majambo y'umukiza, que nous suivons avec joie. ayo dukurikira Ne tunezerewe, jamais s'éloigner tutagishobora kuyaja kure, de celui qui nous kuja a kure libérés y'uwo spirituellement. yatubohoye mu buryo bw'ubwiza. Des êtres célestes sur Ibiremwa by'ijuru hano ku isi, Oh, quelle félicité! o mbega amahigwe, ubuhigwe. Retour à la Bible, Garuka kuri bibiliya, à la lumière de la parole, ku muco w'ijambo, que ce soit notre mot d'ordre, ribe ariryo jambo rihari ibihe byose, saint pour le Seigneur. twerejwe umwami ibihe byose. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Bene data na bashiki banje mu mwami, nous saluons chaleureusement turaramutsa tous ceux qui, bivuye ku dans le mutima monde abo entier, bose maintenant, mu isi yose ubu bari ku murongo pour suivre kugira ngo bakurikire amakoraniro yitirwa Zurich. dans l'une Muri des dernières prédications de mercredi soir, bumwe mu butumwa bwo ku gatatu ku mugoroba, mentionner le psaume 60. Windata Frank yavuze kuri Zaburi 71. Ce passage Uwo murongo est resté dans mon cœur. wangumye ku mutima ku buryo bw'uko sinshobora kwibuza kubasomera ubu Psaume 71 Zaburi 71 umurongo wa mbere jusqu'au verset. gushika ku murongo wa 12. En tout Seigneur, je cherche le refuge, Uhoraho ni wewe mpungirako, que jamais je ne sois confus. sinze nigere maramaza. Selon ta justice, sauve. Unkize kubw'ukugororoka kwawe Incline undokore, vers moi ton oreille. umbangire ugutwi unkize, Sois pour moi un rocher. umbere igitandara dans cyo lequel kubamwo, je peux toujours me aho nshobora kwama mpungira. Tu as résolu de me sauver, car Wangereye kunkiza kuko ari wewe gitandara canje n'igihome kinkingira. mon Dieu, dans ces 4, Umurongo wa 4,
mana yanje Délivre-moi de la main du méchant. ngobotora mu kuboko k'umunyakibi L'impie, ngobotora mu kuboko k'umugabitanyi w'ikirara tu es mon espérance. kuko ari wewe byizigiro byanje mwami uhoraho Tu es assurance dès ma ni wowe nizera uhereye 6. mu buto bwanje umurongo wa gatandatu ni wewe namye ni wewe wamye Du sein de ma mère, tu m'as tiré. ni wewe wamye unyishigikiriye uhereye mu ivuka ryanje ni wewe wankuye mu nda ya mama ishimwe ryanje rizokwama kuri wewe Comme un prodige. meze nk'igitangaza kuri benshi umurongo w'indwi ariko ni wewe buhungiro bwanje bukomeye Bouche est pleine, akanwa kanje kazokuzura ishimwe ryawe toujours pleine. Pour tout. n'icubahiro cawe umunsi wire Ne rejette pas au jour de la vieillesse. ntunte mu gihe Ne c'ubutama regrette pas quand mes forces diminuent. ntumpebe mu gihe intege zanje zishize L'ennemi umurongo wa cumi kuko abansi banje bamvuga abambundira ababundira ubugingo bwanje baja inama bati imana yamuhevye mumwirukire mumufate kuko atagira uwo kumukiza umurongo wa cumi na kabiri mana ntumbe kure mana yanje tebuka untabare ego bene data nashiki banje iyi kuri gutakamba mu mubabaro kandi umurongo wa gatatu nawo wabaye uhabaye cyane kuri jewe nshaka gusubira kuwusoma umurongo wa gatatu zaburi 71 ngo umbere igitandara cyo kubamwo aho nzoshobora kwama mpungira amen ego turafise iki gitandara aho dushobora kwishigikiriza tutarekuye kandi turashimira umwami yuko yaduhaye ubushizi bw'amanga nk'ubwo hanyuma ku murongo w'icenda ngo ntunte mu gihe c'ubutama ntumpebe mu gihe intege zanje zishize ego iri ni isengesho rimwe ni ugutakamba kumwe atakambira umwami kandi ibi natwe nibyo dushaka ko umwami igihe cyose aba ahari ari hagati muri twebwe umwami ashobora kuduhezagira uyu munsi arumike ijambo ryiwe iryo yatugeneye kandi turashaka yuko bose bahezagirwa mu isi yose turahaguruka ubu rero kugira ngo dusenge data mwizigirwa uri mu ijuru turaje irindi rimwe kugira ngo twumvirize ijambo ryawe ry'ukuri mwami warungitse abasabyi bawe guhera ku ntango gushika ku iherezo turagushimira yuko tuzigama n'ikiganza cyawe kituyobora ku buryo utwambika ubushobozi bwawe na mwemu wawe turagushimira yuko uri hano mwami kuri buri umwe wese wo muri twebwe uduhezagire uyu munsi mu butunzi bw'ubuntu bwawe uturindire hamwe kandi dukomeze ukore kugira ngo tuve ngaha duhezagiwe turagushimira ubwo ubushizi bw'amanga bukomeye duhimbaza izina ryawe ry'igitangaza rya yesu amen nshaka gusoma iyi zaburi 138 duhereye ku murongo wa mbere gushika wa gatanu Peut-être nous pourrions nous lever pour cela. Psaume 138 zaburi 138 umurongo wa mbere ndagushimisha umutima wose Je veux te remercier devant les ndakuririmbira ishimwe imbere y'ibyitwa imana devant ton saint temple ndasenga ntumbereye urusengero rwawe rwera et célébrer ton nom shimira izina ryawe imbabazi zawe n'ukuri kwawe car par
au-dessus, par-dessus ton nom, kuko washize hejuru ijambo ryawe n'izina ryawe kubirutisha ibindi byose. quand j'ai crié à toi, tu m'as Umunsi nagutakambiye ko waranyishuye, tu m'as donné du courage. undemeshesha gusubiza intege mu mutima wanje. Verset 4. Tous les rois de la terre te Uhoraho, remercieront. abami bo mu isi bose bazogushima Ils kuko entendront bumvise les paroles de ta bouche amajambo yo mu kanwa kawe, et ils chanteront les mbere merveilles du Seigneur. bazoririmba Car la inzira zoraho kuko icubahiro c'uhoraho aragahambaye. Ego reka duceceke kugira ngo dusenge. Dieu tout-puissant, Mana ushobora byose, c'est dans une grande profondeur de crainte, mu bwina bukomeye bwo kubaha, mu gutinya no mu gushima, niho twegereye ubu intebe yawe y'ubuntu icucagiwe amaraso. nous te disons merci de ce Turakubwiye ngo urakoze yuko que tu as consacré, Wa- sanctifié ce lieu, wejeje ugashikana iki kibanza qui sont entrés, n'abo bose bahinjira, consacrés à toi, warabishikaniye kandi warabejeje. Dieu tout-puissant, Mana ishobora byose, ta présence twiteze kuba hano kwawe ku butabazi bwawe, ku ijambo ryawe, sur ton salut, ku gakiza kawe, ku gukira indwara kwawe, tout ce que no tu ku bintu as. byose ushaka gutanga. Oui, nous avons l'impression d'avoir foulé Ego, un sol tumva sacré. ko twashitse ku isi itunganye kandi ni by'ukuri kuko uri kuvugana natwe. Mwami turagushimira yuko Visité wamaze par ta parole et les cantiques. kutugenderera biciye ku ndirimbo no ku ijambo, tubaye twumva ijwi ryawe, twumvise ijwi ryawe, Tu nous dirais, n'ubundi wotubwiye uti kura inkweto zanyu kuko isi aho muhagaze arahera, kubera yuko uri kuvugana natwe. ce n'est pas la salle, Si iki cumba si cyo cera, si izi ntebe, ariko abo uvugisha qui reçoit kandi ta bakira parole ijambo ryawe et qui te croit. kandi bakwizera. Seigneur, Mwami que tu puisses venir ushobore kuza ku byo ufitiye uburenganzira mw'iyi minsi muri kino gikorwa c'Imana, mets-moi à l'écart unshire ku ruhande afin kugira que nous ngo ne voyions et n'entendions ntitwumve ngo tubone ubundi uwo ari we wese kiretse wowe gusa, et que du haut de la kandi nuit hejuru nous puissions igicu entendre la dushobore voix kumva ijwi rivuga Voici mes ati fils et filles ehe bien-aimés, abahungu n'abakobwa banje nkunda, abo mpimbarirwa. Mwami te remercions turagushimira de nous avoir yuko rendu agréable à Dieu. waduhaye guhimbara Imana biciye ku mibabaro yawe n'urupfu rwawe. Ntidushobora kubitahura ariko turabyizera. Toi, le Dieu vivant, Wewe Imana nzima qui est devenu notre sauveur, wabaye umukiza wacu biciye kuri Yesu Kristo umwami wacu, nous te remercions. ego turagushimira, turagusenga, Tu es digne urabereye de recevoir la louange kwakira amashimwe n'icubahiro, ubwiza no gusengwa pour des siècles. ibihe byose n'ibihe byose. Tu as pris le livre, tu as ouvert Wafashe les sceaux, igitabo wugurura ikimatanije, uhishura amabanga. et nous pouvons Turashobora nous approcher de toi. kukwegera. Maintenant, Ubu nous rero rends digne utugira ababereye d'entendre ce que kumva l'Esprit ico dit aux églises. nkemo abwira amashengero. Seigneur, Mwami je te remercie, ndagushimira, oui, ego de m'avoir yuko wangize, connaître wampaye les trésors kumenya ubutunzi accordés ubwo waduhaye mu kuduhishurira ijambo
ta parole ijambo et ta ryawe volonté. n'ukugomba kwawe. Seigneur, je te remercie pour mwami le message ndagushimira ku que tu as bw'ubutumwa donné à la fin du temps ubwo de la watanze ku gihe cerezo cy'ubuntu uhamagara umugeni wawe shengero gusohoka la mettre à part ukamushyira ku ruhande et la parer, kandi ukamwambika et la préparer pour le ukamutegura grand et glorieux kubwo jour umunsi de wambaye ukomeye ugaruka kwawe. mwami que ton esprit nkemu wawe règne au milieu de nous, aganze agati que muri nous twebwe soyons tous kandi dans une sainte crainte. tube mu gutinya kwera turi munsi y'icicikirizo cy'amaraso yawe. ibyiyumviro byose n'impemu zose zive muri kino cyumba, Toutes les personnes kandi abantu bose bari hano nkemu wawe gusa aba ari we aganza kuri twebwe. ijambo ryawe n'amaraso yawe bikore ku bw'icubahiro n'ubwiza bw'izina ryawe. abo bose qui sont dans le doute, bari mu gukekeranya sont encore tourmentés d'une manière ou d'une autre, qu'ils reçoivent bakimerewe nabi mu buryo bucanka ubundi, bakire ukuba hano kwawe, bakire ukubohoka kuzuye toute attaque de kuri Satan. buri gitero cyose cya satani. haleluya, kuko uri hano kandi nkemu uhoraho Repose sur nous. ari kuri twebwe kugira ngo Annoncez à ceux qui tubwire sont liés, abo bose baboshwe ukubohoka kwabo, ababoshwe ego sont libres. bako bidegembya, Et pour proclamer la kugira ngo tangaze umwaka wo kwemerwamo w'umwami, tangaze umunsi w'agakiza. mwami te remercie. ndagushimira kuko uri hano. Alléluia. haleluya, Honneur icubahiro, ubwiza, gushimwa à ton bibe Seigneur. iby'izina ryawe ryera. Amen. amen. urabereye, urabereye, urabereye uwo mwami, Digne de recevoir ubereye kwakira la louange, amashimwe, icubahiro, ubwiza no gusengwa. est digne, ô Seigneur. uwo urabereye mwami. Amen. amen. Nous asseyons. Louange et remercie guhimbazwa no gushimwa bibi by'umwami ta grâce, kubwo ubwiza ubuntu bwiwe, pas comprendre, ubwo tudashobora gutahura, ariko nubwo biri uko, expérimenter, ubwo twabayemo, dans laquelle ego nous nous tenons. ubwo duhagararamo, Dans la parole de l'Écriture nk'uko ijambo ryo mu byanditswe qui dit rivuga je fais grâce ngo à celui à qui je fais grâce. ngirira ubuntu uwo ndabugirira, kandi ngira imbabazi uwo ndazigirira. Allons maintenant directement ubwo rero dans tugende les Saintes Écritures. twihuse mu byanditswe byera. hano dufise twabonye C'est que nous uyu avons murongo lu uwo ce qui est contenu. twasomye n'ibirimwo mu izaburi Je veux remercier de ijana na mirongo itatu n'umunani ngo ndagushimisha umutima wanje wose, Je veux te remercier ngo devant les ngomba kugushimira imbere y'ibyitwa ibigirwamana, Saint-Temple et ngo célébrer ton ndasenga numbere urusengero rwawe rwera, shimira izina ryawe, imbabazi zawe n'ukuri kwawe, kuko ou par-dessus ton nom, washize hejuru ijambo ryawe n'izina ryawe kubirutisha ibindi byose. uyu munsi nashaka un peu parler de l'impact nashaka kuvuga gato de la parole. ku ngaruka cyangwa ibikurikira ijambo, ibiba nyuma y'ijambo. bakundwa, Entendu la parole de Dieu et twumvise ijambo ry'Imana, kandi mwene data Branham ntiyigeze ahagarika kurishira imbere, yashimika ko ibintu byose byakozwe ku bw'ijambo. a parlé, Imana yaravuze kandi ibintu biraba, il a ordonné et la chose yarategetse ibintu biraseruka. ijambo ryayo toute puissante ni iry'ubushobozi cyane kandi rifise ububasha bwo kurema. il a rendu son nom grand ego yagize izina ryiwe rikuru, de sa parole quelque agambaye pour nous. yabigize ibikomeye ku bwacu. C'est toi ku murongo wa gatatu ngo umunsi nagutakambiye ko waranyishuye,
Tu m'as donné du courage. undemeshesha gusubiza intege mu mutima wanje. haleluya. dushobore ubu natwe mu gihe twumviriza aya majambo y'igiciro dushobore kubona ko imana yamaze kutwumva kandi ko inkomezi zishasha z'imana zifate ikibanza mu buzima bwacu no mu mitima yacu. kandi uko rero intege zishasha n'icizigiro gishasha tubihabwe. mbega ni kangahe tuba tugana mu gucika intege, ni kangahe tuba twumva ata nkomezi tubifise, ariko iyo hatangajwe ijambo ry'imana ibintu byose bigahinduka. haleluya. ibintu ntibiguma nk'uko bimeze igihe ariko haratangazwa ijambo imbere y'imana. ibintu byose biba ibitandukanye. abanyantege nke bacika abanyenkomezi, abahona bagakira, abagwaye bagakira indwara zabo imbere y'imana. ibintu byose bitegerezwa guhinduka imbere y'imana. nta kintu na kimwe gitegereza kuguma nk'uko cyari kiri mbere n'uyu munsi. mbega twese turabyizera. haleluya. imana ihimbazwe. amen. kandi bidukorekera uko tubyizeye dushikamye. ego bibandajya ku murongo wa 3 aravuga ngo undemeshesha gusubiza intege mu mutima wanje. umurongo wa 4 abami bo mu isi bose bazogushima uhoraho, kuko mu gifaransa ngo igihe bazokumvira amajambo yo mu kanwa kawe. ni gusa inyuma si imbere yaho, ni inyuma yaho. ninde yoshimira imana biva mu bwira bw'umutima? n'uyo gusa aba yemeye amajambo ava mu kanwa kayo nk'iby'ukuri bifatika by'imana, akabyemera mu mutima wiwe. aho rero hacaduga amashimwe ajya ku mana igihe abo bantu bumva ayo majambo ava mu kanwa kawe. uyu munsi turayumva. uyu munsi turashobora gushima nawe. ego urashobora kubikora. mutima w'igiciro ureke ubibwirwe, ushobore kubibwirwa. ndabisubiramo. imbere y'imana ibintu ntibitegerezwa kugomba kuko byari bimeze imbere yawe. waje ucitse intege ntutegerezwa kugenda ucitse intege. waje atankomezi ufise utegerezwa kugenda ukomejwe uvuye hano kandi ukarunga intege zishasha. ego hariko hatangazwa ijambo ry'imana, umwami aba ari hafi yacu. umurongo wa 5 Zaburi ya 138 ngo mbere bazoririmba inzira zoraho mu gifaransa ibitangaza by'umwami. mbere bazoririmba kuko icubahiro coraho aragahambaye. ego kurinde canke hehe naho ashobora kuvugira, aho ijambo ryiwe ryumvikanira rikizegwa, aho izina ryiwe ryahishuriwe, aho niho imana iza igashikira ifite uburenganzira, aho niho ivugira kandi ikorera. ego mu muhanuzi Yeremiya 23 amajambo azwi ku murongo wa 28. Yeremiya 23:28 kamenyi mu gifaransa ngo umuhanuzi niyagira ico yarose nakirotore, kandi ufise ijambo ryanje navuge iryo jambo adacishije iruhande. hano ntitiko turavuga ibisokozo canke indoto, ariko turiko tuvugira ku ijambo ritihenda ry'imana. kandi nabivuze inshuro nyinshi mu bukozi bwa mwene Data Branamu, ntibyari bijanye no kuba avuga ikintu kubera yuko ariko yoba byibaza, ariko kwari gutangaza ijambo ry'ukuri ry'imana. abahanuzi b'imana ni abahanuzi ijambo, ntibaba mu bintu bibaza ubwabo ko byobaha imana, ariko babaho kuri buri jambo ryose ry'imana riba ryasohotse mu kanwa k'imana. kandi
abantu bose bari mu bwoko bw'imana babaho de ce pain de vie biciye ku uwo mukate w'ubugingo w'ijambo ry'imana ibyo ryatubwiye. Oui, allons dans Luc chapitre Kandi rero tujye muri Luka 5 voir kugira ngo turabe ingaruka y'iryo jambo iryo umwami abatanze. Ku wa gatatu ku mugoroba cette parole m'a particulièrement iri jambo ryankoze ko mu buryo budasanzwe kandi ntirikimvamo. Luka 5 duhereye ku murongo wa 4. quand il eut terminé son discours, Ahejeje kuvuga dit à Simon, abarira Simoni avance en pleine eau ati gira mu idamba et jetez vos filets muterere insenga zanyu péchés. murobe. Verset 5. Murongo wa 5 Simoni aramwishura ati erega mwigisha toute la nuit, twakesheje ijoro ryose twatamye ntacyo twafashe, mais, ariko alléluia, amen, mais ariko sur ta ku parole, bw'ijambo ryawe jetterai. ndaterera insenga. Amen. Et maintenant, voilà que la situation change. Ubu rero raba ibintu birahindutse. Ubwa mbere bari bakoze nta kintu na kimwe bari bafashe, Maintenant, ubu rero ils n'ont pas eu à travailler, ntibakeneye gukora ahubwo bafashe byinshi n'étaient pas gusumba ibyari bishoboka gufatwa. Ibanga rero haleluya riri mu kuba gusa muri rino jambo ngo ku ijambo ryawe. Amen. l'argumentation était telle Ibyo guharira byari biheze, hari ibyo guhakana ko. Yari Petero yari yatahuye yuko umwami ari we databuja yari yavuze ku ijambo ryiwe, aho rero ngomba kubikora. à partir du verset 6, il est Dore ku murongo wa 3 aravuga ngo dit, fait cela, babigize prirent une si grande quantité baroba ifi nyinshi cyane insenga zabo zigomba gucika. Et ici, il m'est venu en pensée, quelle Aha rero hanje mu byumviro mbega de la parole uburemere parlée bw'ijambo rivuzwe ry'Imana kuri abo barishira mu gikorwa baryumvira, mbega ubwo buremere bivuze gute? Ubwo buremere bwari bukomeye ku buryo bw'uko avec la barque, n'est-ce pas quelque chose bagomba kubahakwa kudibirana n'ubwato. pas dans le vent Umwami ntavugira mu kirere, à ceux qui avugira muri abo bamwizera. Igihe tugize intege mettent cette parole, gushyira amajambo yayo mu bikorwa, alors nous aho rero rendons compte tuza kubona uburemere que représente l'obéissance ubwo ukumvira et la mise kuba en gufise pratique mu gihe tubishyize mu bikorwa iryo jambo, dushyire mu bikorwa iryo jambo ry'Imana. Insenga c'est de se rompre. zariko ziracika. C'est cette Umurongo firent w'indwi à leurs camarades qui bakura abagenzi babo étaient l'autre barque bari mu bundi bwato ngo baze les aider. babafashe. Ils vinrent Baraza et ont rempli les deux buzuza amato de yompi sorte qu'elles s'enfoncèrent. agomba kudobera. Amen. La parole du Seigneur Ijambo ry'umwami ne tourne pas à vide. ntirisubira inyuma uko gusa, ariko rirasohoza ico riba rirungikiwe kandi Prononcé rigakora ibyavuzwe. Petero n'avait pas seulement assez, ou bien assez, n'avait pas assez dans son propre filet. ntiyari afise ibihagije gusa mu rusenga rwiwe gusa, ariko hari ibihagije kugira ngo ifi zagije kugira ngo zuzuze ubwo bwato bubiri. Yari umusesekara ku buryo bw'uko bwagomba no kudobera kubera ibiro, kubera uburemere bwari mw'izo nsenga. Kandi ibanga ryari ngo ku bw'ijambo ryawe. Amen. Aho ibintu byari bimaze kuba bishitse. Imana ihimbazwe. Hier, Ejo nous avons
eu un très beau mariage. twagize ubukwe bwiza cyane Oberland Bernard dans une i Oberland grande église mu ishengero rinini ry'abametodisite aujourd'hui frère n'abandi mwidata feri na mwidata mushiki wacu na vila bari ngaho. Nasomye ijambo ryo muri Yohana 2 mu yandi irivuga ngo icyo ababwira mu gikora. Yohana 2:5. Yaba twoshize ijambo mu bikorwa mu kwizera tugashyira mu bikorwa ibyo umwami atubwiye, twiyumvisemwo twogize umwimenyerezo w'uburemere ubwo ijambo gusohoza kuba kuhari mu gushitswa kw'ijambo muri abo barishyira mu bikorwa baryumvira. Petero yari gushobora kuvuga igihe kirekire ati mwami ndizera ibyo wavuze kandi ni byiza, ariko yaba atakoze ibyo umwami yategetse nta kintu na kimwe cyari gushika. Imana ishaka kutugira abantu bashira mu bikorwa ijambo, abantu inyuma yuko bamaramaye bagasubira bagira icyizere umwami mu buryo bushasha. Amen. Birashobora kudushikira tugatangura tukavuga tuti mwami nakoze ibyo nshoboye no kwihata kwinshi nashaka kandi nihata mwami, ariko nubwo biri uko nagerageje ibintu byose. Hanyuma umwami akavuga agatangaza ijambo. Petero nawe yabibona nk'uko natwe tubona ibintu, yarabye ibyo arimwo, ubushobozi afise, ibyazi nk'uko nawe nanje dushobora kubiraba mu by'ukuri. Hanyuma aravuga ati hano twakoze ijoro ryose nta kintu na kimwe twaronse, barigoye ariko nta kintu na kimwe bagezeko. Birashoboka yuko umwe cyangwa uwundi muri twebwe acitse intege kubwo kwihata kwiwe canke kugomba kwacu, hanyuma tukabona yuko ata kintu na kimwe twaronse. Ariko bakundwa, uyu munsi ugomba kuba kuri jewe no kuri wewe umunsi nk'uyu munsi wa Petero n'abandi bigishwa kiriya gihe kera. Uyu munsi aratuvugisha twebwe abananiwe hamwe n'inguvu zacu zose n'ukugomba kwacu kose hamwe n'ubumenyi bwacu bwose, twebwe abaciye ku ruhande, abafise aho bagarukira. Uyu munsi arakuvugisha, uyu munsi aramvugisha. Ikintu nyamukuru ni uko tugira ukwifata nk'uko Petero yifashe. Ego ntitugaruke ku byo twamaramariyemwo, kunanirwa kwacu, ku bintu bitagenze. Haleluya, amen. Ariko dushobore kumenya yuko isaha y'Imana yashitse uyu munsi mu buzima bwacu, kandi umwami ashaka uyu munsi gushira guhagarika kudashobora kwacu nibyo twananiwemo byose. Agomba gushaka ubushobozi bwiwe kugira ngo tumenye uyu munsi ico ibyo bisigura igihe abantu bamufatiye ku ijambo bagakora ibyo yavuze. Amen. Mu kwizigira kose no mu bunyakuri bwose dushaka kuvugira imbere y'umwami nka Petero tuti databuje ijoro ryose twakoze turatama, nta kintu na kimwe twashoboye gufata. Turashobora kuvuga tuti mwami, mu buzima bwacu bwo kwizera twagerageje ibintu byose, twarihase, ariko nta kintu na kimwe cyavuyemo. Ariko icyo ni igice cy'ijambo gusa. Haleluya. Aho ntihari akaburungu, aho hari gusa hari agakwabu
ta parole. akaburungu kaza inyuma ngo ku ijambo ryawe ndaterera urusenga. Bene data nashiki banje Cher ami, bagenzi, que ce soit aujourd'hui ton histoire. uyu munsi aba yo nkuru yawe n'inkuru yanje. Amen. Uyu munsi iba ari wo mwimenyerezo wawe n'umwimenyerezo wanje hamwe n'Imana. Amen. Sur ta Ngo parole. kubw'ijambo ryawe, Alléluia. haleluya, Dans l'obéissance, mu kumvira la parole, kw'ijambo ry'umwami il y a un poids. hariho uburemere kandi Porter avec nous dutegerezwa kujana natwe ibyo yasezeranije. Amen. Ibyo bizoba kuko byabaye muri kiriya gihe. Haleluya. Muterere urusenga hanyuma une grande pêche. muzoroba nyinshi. Oui, et la pêche était Ego kandi démesurée. ibyo barobye byari birengeye urugero. Pour les deux, Ntihari gusa bikwira ubwato bumwe, ariko ibyo ubwato bubiri, kandi ubwo bwato bwose bwahakwa kudubira kuko bwari bwuzuye. ça, c'est notre Dieu. Iyo niyo Mana yacu. Si fidèle. Ego niyo kwizigirwa cyane. Lorsque nous sommes découragés, Igihe nous disons, Seigneur, ducitse intege tukavuga tuti mwami twagerageje ibintu byose, cela n'a pas marché. ati kandi ibyo ntacyavuyemo, hanyuma tukumva ijwi umwami akavuga, Faisons ce qu'il a dit. tugakora ibyo yavuze Confiance. twizigira. Et nous voyons alors Aho rero sa gloire. tubona ubwiza bwiwe. Luc, chapitre 8. Luka igice c'umunani umurongo wa 11. Luka 8:11. Oui, ce passage parle de la parole. Comme Iryo jambo rivuga ijambo ry'Imana nk'urubuto, kandi agace ka nyuma ku murongo wa 11 haravugwa Luka 8 agace ka kabiri ku murongo wa 11 ngo imbuto ijambo ry'Imana. la parole de Mu Dieu. kwizera ijambo ry'Imana ribibwa muri twebwe nk'urubuto rw'Imana. Cette semence germe. Ego urwo rubuto Parole s'accomplit. rurakura, ijambo ry'Imana rigasohoza, Le Seigneur. hanyuma ibyo umwami adusezeranije bigasohoza. Dans l'évangile de Jean, Mu butumwa bwiza bwa au chapitre 15, Yohana 15 partie du verset 18, duhereye ku murongo wa 18 haravugwa, si le monde vous a pu vous hait, sachez ngo qu'il isi m'a niyabanka avant vous. mumenye ko jewe yabanje kunyanka itarabanka. Umurongo wa 19, C'est du monde. iyo muba ab'isi, Le monde vous aimerait isi iba ikunze icayo, étant des siens, mais maze comme étant du monde. Parce que vous n'êtes pas du monde, maze mais kuko que je vous ai choisi du milieu du monde. mutari ab'isi ariko nabatoranije mu b'isi, C'est pourquoi le monde vous hait. nico gituma isi ibanka. Ubu rero hacaza umurongo wa 20 Vous de la parole ngo que je mwibuke rya jambo nababwiye, les serviteurs ngo plus grand que son maître. nk'umushumba ntaruta shebuja, namba barampamye Ils vous persécuteront aussi. namwe bazobahama, S'ils ont observé ma parole, namba baritondeye ijambo ryanje ils observeront. n'iryanyu bazoryitondera. Oui, ça aussi est écrit dans les saints. Ego n'ibi nabyo byanditswe mu byanditswe byera. Le Seigneur a dit en ce temps, Umwami yavuze muri icyo gihe mu butumwa bwiza bwa Yohana 20 comme le Père ngo m'a kuko envoyé, data yantumye aussi je vous envoie. nanje ndabarungika. Ni muri Yohana 20:21. Je n'ai qu'un seul désir. Mfise icyifuzo kimwe gusa, ni icyifuzo gikomeye mu mutima wanje, no Proclamer gutangaza la véritable et pure parole de Dieu. ijambo ry'Imana ritunganye kandi ryera. Et on prend le verset 20. Asuye kumwe umurongo wa 20 wo muri Yohana 15 Souvenez-vous ngo mwibuke des paroles que je vous ai dites. rya jambo nababwiye. Nous voulons toujours nous souvenir. Turashaka minsi yose kwibuka amajambo y'umwami wacu, turagomba kwakira ibyo yavuze, ariko Aussi, nous voulons parvenir. turashaka no gushikira no gufata gushira mu bikorwa ijambo ryiwe mu kwizera. Pierre a dû l'apprendre.
petero yategerejwe kurifata kandi murazi ko igihe ibyo byaba muri icyo gihe ibitangaza bikaba turazi ibyanditse mu bikurikira muri Luka 5:8 ngo petero abonye ibyo abibonye ikubita imbere y'amavi ya Yesu arasemerera ati va aho ndi mugenzi kuko ndi umunyabyaha amen. Ntiyavuze ngo mane yanje urabona ingene nakoze ibintu neza, ntiyaciye aduza igikiriza ciwe, ariko yaciye bugufi aramenya ukunanirwa kwiwe. Nibyo yabumye ko ataco byari byamushikanye ko, ariko ko ijambo ry'Imana ego ryari imbere y'amaso yiwe nk'icemeza. Bakundwa, igihe ijambo ry'Imana risohoreje mu buzima bwacu, aho rero tuzokora nka Petero kuko yabikoze. Ntituzokugura umunwa, ariko tuzokubama tuvuge tuti mwami vahondi ndi umuntu w'umunyabyaha, simbereye yuko ungirira ikigongwe, simbereye ko ungirira akagongwe, simbereye yuko wamvugishije kandi nkaba nashoboye kwinjira imbere yawe. Mbega ni kangahe duhura n'abantu bakagushingira inaye, bakirata, bakishimagiza uburyo bw'uko tuba twibaza yuko ari bo bonyine bafise ikintu bavuga. Ariko mbega ibyanditswe bivuga iki? Ngo ushaka kwishimagiza niyishimagirize mu mwami, kandi yuko umwami ari umunyembabazi. Yeremiya 23 Abikorino ba mbere 1:30. Petero arengewe yubama imbere ya Yesu aravuga ati mwami va aho ndi umuntu w'umunyabyaha. Imbere yiyera tumenya uguhumana kwacu, imbere y'utunganye tumenya ubuhumane bwacu, kandi twubama imbere yiwe tukamuha icubahiro. Muri Yohana 17:6 haranditse ngo nahishuye izina ryawe abantu abo wampaye bo mu isi, barabawe urabampa, kandi bitondeye ijambo ryawe. Amen. Ego twabishimitse ko inshuro nyinshi, kandi tuzobandanya kubikora. Ego muri kino gihe ikintu nyamukuru ni okugumya ijambo ry'Imana. Ego byose bizorangira igihe umunsi umwe, ariko ijambo ry'Imana ryo rigomaho ibihe bidashira. Kandi kuri iryo jambo niho twizereye, n'iryo jambo niho twasohotsemo. Bakundwa, nk'uko umwami yahaye amabwiriza Petero n'abandi, kandi bakayakora muri ubwo buryo nyene, umwami atuvugisha bice mu ijambo ryiwe muri kino gihe uko nyene ati mwebwe bwoko bwanje nimusohoke ntimukore ikintu na kimwe gihumanye, aho rero muzombera abahungu n'abakobwa, nanje nzoba Imana yanyu. Abikorino ba 2:17. Ubu rero turashobora kuvuga uyu munsi tuti mwami ni ku ijambo ryawe niho twasohotse. Amen, haleluya, ku ijambo ryawe. Ubu rero ndibaza ego mbega byatugiriye nabi,
Quel est le résultat? havuyemo Nous iki avons reçu la plénitude. twaronse umwuzuro twahawe n'imana ibirengeye ibyo dushobora kwikorera mbega umwuzuro w'ubwiza no guhishurwa kw'imana ingene twabihawe imana yarungitse umuhanuzi wayo bifatiye ku ijambo ryayo bice ku byo yasezeranije nicyo gituma yabikoze hanyuma natwe turi abungukira turi abo insenga zigira zitabuke zicike kuko imana yatugiriye neza cyane nta runganwe guhera igikristo kibayeho guhera umwami apfuye igorogota nta runganwe rwoba rwarahezagiwe mu buryo burushirije nka twebwe muri kino gihe aho rero turibaza ku mamiliyoni menshi y'abantu baca ku ruhande rw'iby'imana ikora ninde atera urusenga ni petero yari inde yari uwo umwami yari yavugishije amen mu izina ry'umwami ego n'uyo gusa umwami yavugishije niwe ashobora gukora ahagenda n'uyo gusa uwo mukumvira yiteguriye gukora ibyo umwami yavuze amen ibyo bintu nyine byakorera kiriya gihe kera ku bahanuzi n'intumwa ku ijambo ry'umwami aburahamu yaragiye haleluya ku ijambo ry'umwami nowa yubatse ubwato ku ijambo ry'umwami mose yasohoye ubwoko bw'abisirayeli ku ijambo ry'umwami eliya yahamagaje ubwoko bw'imana ku musozi karumeli yagarukanye igicaniro cy'umwami abantu bose b'imana barahagurutse kubera yuko ijambo bari baribwiwe uyu munsi reka mbe imvuga kuri hamwe namwe sinari guhaguruka iyo ijambo ry'umwami ritaba ryanje ko sinari guhaguruka iyo ijambo ry'umwami ritaza kuba nararibwiwe ego mpagurutse atajambo aho rero nari kuba ndiko ndagora imana no kugaye umuryango sinari kwinjira ubwanje nari kubuza n'abandi kwinjira dushobora guhaguruka gusa igihe imana irungitse umuntu dushobora kuvuga gusa iyo umwami yavuze hariho abantu benshi bavuga mu gihe atakintu na kimwe bafise bavuga imana yaduhaye ubutumwa murazi ingene ibyo bimeze nka petero ntitwishyira hejuru y'abandi ariko tuca bugufi imbere y'umwami tukavuga tuti mwami turi abantu b'abanyabyaha amen mbega twari tubereye iki kugira ngo uduhamagare kugira ngo udukoreko kugira ngo utwikwegereko aho rero haza ugushima n'ukubaha mu kwera ugutinya kwera mu mitima yacu no mu buzima bwacu abantu bose b'imana bahagarara imbere y'imana bavuze bategetswe n'imana kandi bakoze ibyo baba bategetswe gukora umugisha nawo waba uri uko kumvira mu nyemerere nshimike kuri ako kantu uburemere bw'imana buri mu kumvira ego ni mu gukurikira no mu kumvira ibyo umwami yavuze inyuma yo kumaramara kose inyuma yo kwihata kwacu kose turahura n'umwami hanyuma akavuga ijambo mu buzima bwacu
hanyuma bukwi na bukwi ibintu byose bikaba bitandukanye, ibitandukanye n'ibyari bihari ubwa mbere, atakwihata, ataguhagarika umutima, tukubama imbere y'umwami tukavuga tuti o mana wakoze ibikomeye ku bwacu, amen. Irindi jambo ryo muri Yohana igice cya 4, Yohana 4:6, Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo wa 6, tuho turabava ku Mana, uzi Imana aratwumvira, utava ku Mana ntatwumvira. Ico nico kitubegesha impwemu y'ukuri n'impwemu izimiza. Imana ntivugira mu muyaga, Imana ivugira mu ijambo ryayo, iryo yashize ku giterekwa matara, iryo yahishuye riva ku ntebe yiwe y'ubwami, kandi abo bose b'Imana bumva ijambo ry'Imana, iryo Imana yatanze nk'isezerano ry'Imana mu gihe cyabo, amen. Birasanzwe cyangwa biroroshe kuvuga ngo ndizera ibyo Imana yabwiye Mose cyangwa yabwiye Aburahamu cyangwa Eliya, ibyo ntibizotugira abahiriwe n'abahezagiwe uyu munsi. Wowe nanje dutegerezwa kwizera uyu munsi ijambo iryo umwami yasezeranije ku bwoko bwiwe mu gihe ico tubayemo. Bitari uko tuba duca ku ruhande rw'Imana yagenye. Aho rero Imana izocara yitegerezwa guca ku ruhande rwacu. Nico gituma ni ubuntu butavugwa ubwo twaronse ubuntu bwo kumva no kwizera ibyo nk'emu abwira amashengero, amen. Atari ibyo abavuga butumwa cyangwa abantu bavuga, ariko ibyo nk'emu abwira amashengero, amen. Kandi nk'emu ntavugira mu muyaga. Imana yamye isiga abasabyi biwe abahanuzi, kandi ijambo ry'umwami bararibwirwa, basunikwa na mwemu w'Imana bakavuga munsi yo guhumekerwa kwa mwemu yera. Ego turabyemezwa niko byari bimeze kuri Aburahamu. Yari umuntu yarungitswe n'Imana, afise bwa bushizi bw'amanga ubwo nshobora kuvuga ko Yohana umubatizi yari umuntu arungitswe n'Imana imbere yo kuza kwa Kristo, hamwe na bwa bushizi bw'amanga bwuzuye n'ububasha butegeka bw'ijambo ry'Imana. Ndashobora kuvuga yuko muri Aburahamu yari umugabo arungitswe n'Imana imbere yo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Aho rero abantu barashobora kudufata ko turabasazi, ariko ku iherezo bizogaragara yuko ibigugu abasazi nibo ntibari abanyabwenge. Hanyuma abari bibaza yuko ari abanyabwenge bwa mbere, nabo nibo bazofatwa nk'abasazi, nk'ibigugu. Amen. Ku ijambo ryawe Yohana ntiyaje kuko abishaka. Hari handitswe ngo ijwi risemerera mu bugaragwa ngo mugorore inzira z'umwami. Yesaya 43. Hanyuma bukwi na bukwi iryo jwi rirumvikana. Iyo Mana nyene yavuze bice mu hanuzi Maraki
kane umurongo wa gatanu ngo nzobarungikira Eliya uwavugishwa nanje imbere yuko umunsi wambaye uteye ubwoba uhoraho ushika. Uwo munsi uzoba utongora nk'umurira, byose bizoturwa n'umuriro. Yohana yakoze igice cy'iryo jambo, yaserutse mu bubasha no mu bushobozi bwa Eliya, ariko imyaka 2000 iraheze kandi isi ntiraturirwa n'umuriro. Ariko ubu rero igihe uwanyuma azoba yinjiye, igihe izamurwa rizoba, aho rero imanza guca urubanza kw'Imana kuzokubita isi. Kandi turashima cyane yuko tutakurikiye imigani yaremwe n'akenge k'abantu, ariko twakurikiye igishinga ntahe gitomoye cy'ibyanditswe byera. Amen. Turashobora kuvuga tuti mwami, kw'ijambo ryawe byose twabisize inyuma yacu. Kw'ijambo ryawe twemeye ibyo waduteguriye. Ndabibabwira, bizogaragara yuko duhabwa n'Imana umwuzuro, ingero yuzuye. Nta muntu n'umwe azomaramara niyagira icizere umwami. Uyu munsi hashobore kuvuka muri wewe no muri jewe ibyizigiro bishasha, intege zishasha, inkomezi zishasha, kugira ngo dushobore kuvuga tuti mwami, kw'ijambo ryawe twakoze. Ubu rero emeza ijambo ryawe muri twebwe kandi biciye kuri twebwe, kuko turakwizera n'imitima yacu yose. Nico gituma twakoze dufatiye ku ijambo ryawe. Amen. Muzobona ibyanditswe bizosohoza no muri twebwe twese. Mbega uyu munsi twumvise icigwa duhakuye muri ino cete cyo muri Luka 5. Mbega Imana yatuvugishije. Amen. Mutima w'igiciro, ukumaramara kwawe, ukudashobora kwawe, ibintu byose bitashobotse bigiye kurangira uyu munsi. Amen. Uyu munsi utegerezwa kumva ijambo ry'umwami. Uyu munsi utegerezwa kwiga kw'ijambo ry'Imana ko risohoza mu buzima bwawe kandi ritasubira inyuma mu busabusa. Uyu munsi utegerezwa gushimira umwami n'umutima wawe wose, kandi unavuge usebere uti mwami, ndi umuntu w'umunyabyaha, va aho ndi. Kandi mu gutekana utegerezwa kuvuga uti mwami, kandi umbe hafi, ugumane nanje. Rimwe umenga igihushane. Ku ruhande rumwe turamenya kuba tutabereye kwacu, tukaba dushaka kuvuga tuti mwami, jya kure, va aho ndi, simbereye. Ku rundi ruhande tugasemerera, tugatakamba tuti mwami, gumana natwe, kuko ijoro riraje kandi umunsi urarenze. Hariho ikintu kumwe wese kuri buri butumwa bwose buvugwa. Bifate uyu munsi, reka ubihabwe n'Imana, hanyuma bicike ibikomeye, ibihambaye ku bwawe. Iyi saha ihe buri muntu wese umwimenyerezo wa buri muntu hamwe n'Imana. Turahaguruka dusenge. Birashoboka turirimbire hamwe indirimbo ngo nk'uko ndi uko niko biri, nk'uko ndi kandi niko biri.
non pas ma force. atari inkomezi zanje ariko wowe gusa. Ton sang me lave, Amaraso yawe aranyiza akantunganya ku caha. Mwagazi w'Imana ndaje inclinons nos têtes, turunamika imitwe yacu, fermons nos yeux, turugara amaso, ouvrons notre cœur. twugurure imitima. Peut-être il y a ici quelques personnes Kumbure hano hariho abantu bamwe bamwe auxquelles le Seigneur s'est adressé, qu'il a interpellé. abo umwami yavugishije yakozeko. Vois tes efforts, Kumbure uraraba les succès. intege zawe, kwata kwawe ntacushikako. Uyu munsi Que tes propres efforts, ukwihata kwawe bishobore kurangira. Uyu munsi tu dois faire. utegerezwa kugira icizere umwami. Uyu munsi utegerezwa Comment sa parole kubona ingene ijambo confirme dans ryiwe ta vie. rishimangirwa rikemezwa mu buzima Quel est bwawe, le poids de cette ukabona n'uburemere bwo kwemezwa kw'iryo jambo. Oui. Le résultat ne suffira pas seulement pour toi. Ego ibizovamwo ntibizoba bihagije kuri we gusa, bizoba ari umusesekara n'abandi nabo bazohezagirwa kubw'umugisha wawe. Amen. Selon la parole de l'Écriture. Nk'uko ijambo ry'ibyanditswe rivuga Je te bénirai ngo nzoguha umugisha et je ferai de toi une nawe source de ndakugire isoko y'umugisha. Itanguriro 12 umurongo wa 2. Birashoboka Il y a ko quelques-uns ici qui hariho n'ont pas bamwe encore consacré consciemment batarashikanira ubuzima bwabo mu buryo bazi Imana, kandi n'ubu batagenda nk'abakurikira umwami, personne que le Seigneur ariko a bakaba ari abantu umwami yakozeko, kandi akaba ari abantu bumva bashaka kuza kuri we. Mu gihe tugumije imitwe yacu yunamye tugasenga, nimba hariho umuntu hano maintenant inclus dans la prière, twoshobora gushira mu masengesho, brièvement le mutarike ikiganza gato. Murakoze, 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 merci. murakoze. Que Dieu vous bénisse. Imana ibahezagire. Murakoze, Dieu vous bénisse. Imana ibahezagire. Y a-t-il d'autres ici? Mbega ubu hariho abandi hano? Umwami ari hafi yacu. Parole Ijambo est valable. ryiwe rifise agaciro uyu munsi kuri twebwe, rifise agaciro kuri wewe, rifise agaciro kuri jewe. Personne n'ouvre les yeux, Ntihagire n'umwe yugura amaso. s'il vous plaît. Ndabasabye Frères, sœurs, bene data na bashiki banje, tous dans le twese même bateau. turi mu bwato bumwe. Oui, nous nous sentons Ego twese de la même manière. twiyumva mu buryo Nous bumwe. avons voulu accomplir beaucoup de choses. Twashatse gukora ibintu byinshi, Constatons nos hanyuma efforts turaraba trop insuffisants. dusanga intege zacu ntizihagije. Rero rero umwami yadusanze ariko aratubwira dukore gusa ibyo yatubwiye. Aho rero tubona ko ijambo ryiwe risoza. Hahimbazwe kandi hashimagizwe izina ry'umwami. Reka turirimbe kandi Une fois ce cœur, irindi rimwe iyo ndirimbo, tel que je suis, nk'uko ndi tel cela doit être. uko niko bitegerezwa kumera, Non pas ma force, atari inkomezi zanje mais toi seul. ariko wowe gusa. Ton sang me lave, Amaraso yawe pur, aranyuza akantunganya ku cyaha cyose. O mwagazi w'Imana, ndaje ndaje. Père céleste, Data uri mu ijuru, de tout cœur, n'umutima wose ndagushimira précieux, kubwo ijambo ryawe ryera ry'igiciro. aucun de ceux qui te font confiance Nta muntu n'umwe mu bakubwira icyizere ni confus. azomaramara ngo Tout homme, aburanirwe, ariko umuntu wese akora selon ta parole, nk'uko sur ijambo ta ryawe parole, ryavuze, verra l'accomplissement azobona de ta promesse. ugusohoza kw'ijambo ryawe, Verra la chose lui être accordée. azobona ibintu Tu ne peux pas abihabwa, briser ta parole. kuko ntushobora guhindura ubusa ijambo ryawe cyangwa ngo ukureho amasezerano yawe.
mwami mukundwa Tu connais les préoccupations de chacun. urazi imyitwarariko ya buri umwe wese Nos besoins, ibyo dukenye nos efforts. intege zacu Tout est si insuffisant. byose ntibikwiriye ntibihagije iyo turabye inyuma ibintu byinshi byabaye iby'imfagusa o mana yezigirwa ubu rero tuje kuri wewe Aujourd'hui, uyu tu nous as uyu munsi parlé watuvugishije et sur ta kandi parole, ku bw'ijambo ryawe nous voulons agir turashaka et croire gukora kandi twizere ego selon ce que tu nous as dit. bihoje n'ibyo watubwiye aho rero turaza kurengerwa kuko turaza kubona ugusohoza kw'ibyo wasezeranije mwami mukundwa Connais tous urazi ceux qui sont encore d'une manière ou d'une abo autre bose mu buryo ubu cyangwa ubundi bahahirizwa canke barushe baremerewe mwami Je te prie ndagusabye qu'ils puissent maintenant croire. ubu rero bashobore kwizera ubu nyene ubu mu mwanya Qu'ils croient bizere que tout est accompli. yuko byose byarangiye ko satani yaneshejwe ko ukuzimu kwaneshejwe yuko uburenganzira bwose kuri satani ku mwana wese w'imana bwamaze gutakara kandi yuko twidegembya Je te remercie pour cela. ndagushimira ku bw'ibyo mwami mukundwa Oui, il me serait préférable nohitamwo yuko mu butumwa ubu inyuma y'ubutumwa que tu puisses agir yuko ushobora gukorera muri bose kandi ukagaragaza ijambo ryawe et que kandi tu la confirmes en chacun. ubyemeza mu wese muri twebwe Je te remercie. mwami ndagushimira ku bwa bene data bose no ku bwa bashiki banje bose Garde-les. Bénis-les. ubazigame ubahezagire ubarongore Fais en sorte que nous ukore ku buryo soyons bw'uko des bénédictions tubera imigisha pour les autres. bamwe ku bandi Oui, que nous puissions ego nous soutenir, nous dushobore fortifier les uns les gushigikirana autres. dukomezanye babe ku bandi o mwami turabikeneye ko urukundo rwa mbere rugaruka imigozi y'uko gutungana kw'imana ego ishobore kutufata twese haleluya icubahiro n'ubwiza izina ryawe ryera ry'igiciro ni ku ijambo ryawe niho umuhanuzi wawe yahagurukiye niho ku ijambo ryawe niho yazaniye ubutumwa ni ku ijambo ryawe niho natwe twahagurukiye kandi niho twumvise turizera ibyo washaka kubwira ubwoko bwawe muri kino gihe mwami ego birengeye ukuba byemegwa haleluya hashimwe kandi ahimbazwe izina ryawe ry'igitangaza ryera ndagushimira kuko wakoze ibikomeye ego turi mu munezero kandi bizogaragara yuko ijambo ryawe ritagarukiye ubusa ariko ko risohoza impamvu riba ryarukiwe ubu rero twese hamwe turagusabye kandi ubwabo bose bumvise ijambo ryawe mu izindi zigiye turagushimira kandi kubw'imiryango yuguruye kubwo imitima igishaka kwakira ijambo ryawe ndagushimira mwami mwizigirwa kubera ko wemeza ijambo ryawe rivuga ngo nzogendera imbere yawe ngo nzomenagura ibihindizo by'imiringa nzokugurura imiryango y'icoma mwami wugura imiryango mu isi yose ibintu byose kugira ngo ubwoko bwawe bwumve ijambo ryawe bwumve ubutumwa bwa nyuma umuhamagaro wa nyuma kandi basohoke ntibabe bakimigwa mwami ubishimigwe turarengewe turashima turagusabye ubu rero kubwo amakoraniro ya pasika uzobe hafi cyane yacu udasanzwe urazi ukomerewe mu mubiri mwami ariko ndakugira icyizere amen uzokora byose neza haleluya guhimbazwa no gushima rero icubahiro no gusengwa bibe iby'izina ryawe
vu tous ceux qui ont levé les mains, wabonye abateretse ibiganza bose urazi ibyo bakeneye tu les as aidés. wabafashije Tu es venu à wa notre rencontre. je kudusanganira Bénis-nous. uduhezagire uduhezagire Bénis aussi le uhezagire n'abageni bagize ubukwe ejo turagushimira pour ces deux jeunes ku personnes bw'abajya bakiri bato babiri que tu as fait sortir de l'église abo wakuye mu méthodiste ishengero rya methodiste et à qui tu as montré ton chemin. abo weretse inzira yawe wahishuriye ijambo ryawe Bénis-les. ubahezagire Et nous te prions, kandi turagusabye accorde-leur la grâce ngo ubahe ubuntu de se sentir à l'aise bwo kwiyumva neza et de trouver no kubona un nouveau chez soi parmi ton kwiyumva kuba ari iwabo hagati mu bwoko bwawe mwami ndagusabye bidasanzwe ku bakiri bato bose abagushikanira ubuzima bwabo afin que tu les bénisses. kugira ngo ubahezagire Fasse kandi des bénédictions. ubagire imigisha Aussi pour nous tous, no kuri twebwe twese Dieu fidèle, mwami wizigirwa udukoreshe fais encore de kandi grandes choses ukore pour la gloire ibihambaye kubwo icubahiro n'ubwiza bw'izina ryawe ryera Alléluia. haleluya Amen. amen amen Jesus der Starke, der alles besieget, der uns das Erdteile Himmel erwirbt. Alles mag brechen, zerfallen, zerstäuben. Jesus Erbarmung wird ewig doch bleiben. Amen, sie bleibt uns auf ewig geschenket. Spottet ihr Feinde, wir bleiben doch stehen. Ob man uns hasset, verfolget und kränket, mögen auch manche von Jesus noch gehen. Bleiben wir gläubig, am Haupte nur hangen, werden wir denn doch das Kleinod erlangen. Jesus hat alles in mächtigen Händen, herrschet auch unter der feindlichen Schar. Der da konnte am Kreuze vollenden, bietet auch heute sein Leben uns dar. Die uns wir wollen vertilgen und stören.